bana mugabo gushika n'ubu ntaco mugabo ndaremye kuko ari Imana yabimbwiye mugabo je sinigera ndavyumva ko ishaka kumbwira no munsi nguye kora umwana akabaciye imyaka 9 imyaka 9 izokwira ro 5 mars 2025 umva dusikajemo amezi 3 abiri n'imisi sinumva ko ishaka gushika ko Imana ivuze ngo ndaguhaye umwana ashaka gushika imyaka 8 barafise abana na mutoyi wanje yagize mariage karavyara nibiki biko birambako birangora gutahura rero kenshi numva umenga agize complexe numvise nk'umugenzi wanje twiganye canke muri famille yavye nkumva umenga birantera isoni haba muri famille ugasanga hamwe ntibavyakiriye bakubwiye akajambo karakubabaje narakunda kurira ucuriraho nyene babikubwiye abimbwiye nk'umuntu nk'uwakabimbwira nasha kwimanganya umwanya imbere y'umwanya muto ariko nasha gushika mu handi ko ndariya no muri bus nkagenda ndariya nkacashika nkajyama nkarira. Yes, turabahaye kaze mwebwe mwese mukurikiranye Ikiyago TV show. Ugiye kukibashikiriza akabari ni Sistela aho n'umusi twatewe iteka idasanzwe ryo kwakira couple nziza cyane mubona kuri kamera. Turabaye reka tubaye ikaze hama banatwidondora kaze. Natwe turabanezerewe ko muduhaye ikaze hano kwira televiziyo yanyu online. Nkaba nitwa Manirambona Jean Claude nkaba nubatse nkafise umugore umwe kaba ari uyu turi kumwe hano. Akoze cyane naje nitwa Madame Janine Nizigimana ndubatse turi kumwe n'umushinga ntayo wanje. Murakoze. Mwaka wabagendeye gute? Mwaka wa 2025 watanguye gute? Murimwo gute? Umwaka wa 2025 twawutanguye neza dushima Imana tunezerewe twibuka Imana idukuye umwaka uheze kandi nagiye kudushitsa muri 2025 twizera ko izodushitsa ko amasezerano twaranezerewe cyane. Amen. Reka twakira umushinga nayo nawe twiganira ko umwaka wamugendeye umwaka wawuhimbarije hehe ndazi ko le 30 abantu benshi bari guhimbaza Imana mwe byari byifashe gute? Bohego twe umwaka miso tuhimbariza mu rushengero. Ego tuhimbariza mu rushengero nta munsi kuva aho tumaze kumenya Kristo. Nta munsi numwe turawuhimbariza ahandi hana atari mu rushengero. Ego kandi nivyo bituryohera. Kandi nibwo buzima. Ego cyane. Ego hama couple yacu dufise imbere yacu kabigiye kutwiganira intahe yabo y'urugendo rwabo. Nurugendo bamaze nk'igihe gitari gito kandi bashoboye kurwitwaramwo neza ari nayo mpamvu tubona kuri kamera zacu. Reka batwiganira urugendo rwabo ko byari byifashe ko byari bimeze burya anye mwahuye ryari byari byimeze gute mu majambo make. Yego urakoze cyane kutubaza ico kibazo. Boje n'umufasha wanje twahuye mu bihumbi 2012. Niho twatangura urugendo go kuba en couple yo kuvuga ati ndagukunda nawe akambira ko ankunda. Ego cyane. Ico gihe yarakiri muri kaminuza. Ama turagendana gushika muri 2015 14 niho twavugana rero ko tugira twubakane. Tuca twubakana muri 2016 hari 5 mars niho twagira ubukwe nk'abandi bose. Ubukwe buciye mu rushengero mugandi twari bwakizwe hama inyuma yo kugira ubwo bukwe ntitwatevye gukizwa kuko ndibuka ko madame wanje gukizwa vyari muri we je naho ntari bwavyumve. Ewe vyari muri we vyaradudubitsa muga je sinari bwavyumve mugabo inyuma yaho nanje narabitahuye mugabo biciye byukuri Imana ari ingendereye. Ego kuko ari urugendo twagize gubugaragwa bituma ko nategeza kwegera Imana. Rero mviyo Imana naciye ndaje kwirondera. Ego okay. Hama mumaze kubana byagenze gute kugira ngo mushobore n'umunsi kuba muri kumwe? Ndabizi neza ko habaye ikibazo
cyo gutuma utarashobora kuronka umwana ico kibazo mwacitwayemwo gute ico kibazo nico cabatumye kibasunikira kwegera Imana canke gari ubundi bugaragwa oya mbere ico kibazo ntacyo twari bwamenye kuko kwari ukwezi kwa mbere tukiva mu bugeni ego nibaza ko Imana yari kirandondera ego kuko twaciye mu bugaragwa abandi bose baba bariko baracamwo akazi nari mfise karaheze nawe nta kazi yari afise hama murabona umuntu akazi gaheze hari ibihe aca atangura kujamo upanze inzu no gufungura aho vy'ukuri narondeye abakozi b'Imana bamfasha nivyo vyatumye rero banyobora muri urwo rugendo rero ivyo vy'umwana vyaje mu nyuma kuko umuntu abonye ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane mugabo nkija mu Mana hari amasezerano naciye ndonka Imana imbwiye ati ngiye kuguha umwana mugabo gushika n'ubu ntaco mugabo ndaremye kuko ari Imana yabimbwiye iyo Imana iguhaye amasezerano kumva ko wasenze Imana ikaguha amasezerano y'umwana ukarindira umwaka umwe imyaka ibiri izo mbaraga wumva muri wowe umerewe gute ntibyaguhungabanya kwizera umve ko wova mu vy'Imana byari byifashe gute yego murakoze cyane bo igituma ntahungabanije twaguye mu maboko y'umukozi w'Imana vy'ukuri ego yagiye aranyereka urwo rugendo ingene rugenda n'Imana ivuze ingene bimera bituma rero kuko kugenda aranyigisha muri urwo rugendo twarorohewe cyane ego reka tumuhe Janine nawe tubwire uko byari byifashe mu rugendo Jani go kubana n'umugabo umwaka umwe ugategereza ndibaza ko cyane ico kibazo gikunda kutusha cyane kwa damu ukabona umwaka umwe uraciyeho aho mwagire mariage barahetse uwo vyakira gute muri we wumva umerewe gute hamwe no kugendana no gusenga ukaronka ivyizigiro vyo ko Imana iguha message ati uzoguha umwana byari bimeze gute muri wewe murakoze cyane ego apa yaho twagize mariage bikabandanya nuko ije no vuga ngo naramiwe n'umugabo uretse ko Imana yari hafi yanje naramiwe n'umugabo amaze kunyemerera akemera ukizwa ko jewe nanje agakiza nakarabira kuri bakuru banje ntaragira mariage nsubima gato naba kuri mukuru wanje yari umukozi w'Imana yarakijijwe yasengera muri Bomberge akabinsaba cyane mugana nanje ko nabise umufiance adakijijwe numva umenga sinovyihutiramwe ivyo banze ndindire tugire mariage hanyuma tubone uje ukizwa mu nyuma bikambamwo nkaje gusengera nkumva no hinduka mugabo kubera nzi ko ataraza umenga naramukunda cyane ivyo ukunda hama mu nyuma rero tumaze kuba kumwe nkabiguma ndeye musaba ko je vyamaze kunjamwo arabinyemerera ndagirwa cyane n'umunsi twabatirijwe rimwe byari biryoshe cyane ego vraiment twatanguranye urugendo rero neza turi kumwe rero je vyo sina kuvyakira numva umenga uko narabira kuri bakuru wanje bose barafise abana na mutoyi wanje yagize mariage karavyara nibiki biko birambako birangora gutahura rero kenshi numva umenga agize complexe numvise nk'umugenzi wanje twiganye canke muri famille yavye nkumva umenga birantera isoni nenje nkabimubwira nkumva ati je numva umenga simeze neza kambwira atumviriza abantu ntibaronkera rimwe tekana tuzoronka umubebe rero kuma andemesheje nkaca numva ndaremye hakaba n'umuntu twasengera hamwe yarafise ikibazo gikomeye we umugabo yaramukubita rero ko ndakabonye ko yamukubisa akabimbwiye ati je naraye hanze nkibuka ko nanje yuko n'ukuri mfashe neza nta kibazo rero ndemesha nkumva ndaremye rero byarabandanije ariko gusa ugasanga urabona uri muri ico kigeragezo nyene ntuburi bibazo haba muri famille ugasanga hamwe ntibavyakiriye bakubwiye akajambo karakubabaje narakunda kurira uturiho nyene babikubwiye cyane abimbwiye nk'umuntu akabimbwira nasha kwimanganya umwanya imbere y'umwanya muto ariko nasha gushika mu handi ko ndariya no muri bus hagenda ndariya nkacashika nkajyama nkarira ariko asanze nyene ntavuga ndiko ndera kambwira ufise kibazo kihe bikaranira kuvuga nambwiye mpakanya gatoya nimpora nca ndakubwira ibyo ari byo yarankunda pe n'uyu munsi bikiriko agaca senga wacigira muri sala kisengera Imana mu nyuma maze kubona natuje umutima etse konyegera nkaca namubwira ati nakayambwiye kunuko abamye bamvuga ibintu numva ntatekanye kambwira ati none Imana usengura yizi Abrahamu yakonza kumwira ngo Abrahamu yaronse umwana ryari ngo wana ngo byagenze gute kanzana ivyo
muri iriya myaka ubu menga biransize biri kure yanje ariko aragerageza kumfashamo akamari karampanura akamari karandemesha ko bizokunda by'ukuri sinovuga byinshi naramiwe nawe kuko navuga no munsi hagize n'ikintu kimbabaza cyo muri famille gasanga nyene baravutse ukundi kuntu yego we nyene ni wacagara imbere yabo akamvugira nkabona ko yangwaniriye kuko abantu nyene mu isi ntibasha gutahura ikibazo aho gitumbereye bashaka usanga boriye ko bashatse ariko by'ukuri yarandamiye mu gakiza kiwanje nuno munsi yarandamiye sishaka mwene bivuga ko niwe yandamiye kuko ubundi jewe no kwindi hakobeshe narahungabana umutima warahungabana cyane ariko buri gihe ndanababaye kuko no kuri ndi umuntu umugwa neza sinivutse gose mugabo numva umutima wanje wamunezerewe namana kanyamuneza sinkunda nikimbabaza ariko yamaze kunyemerera ko wenyine ari wandamira ndatekana ndemesheje bica bihera yego gucane murakoze jane hama nifuza kumenya icyo gihe nibyo yarakuramira cyane hama kucerekeye agakiza kumva ko ariyo mwari mugikizwa ntibyahungabana umve ngo uracitse intege zo kuja gusenga umva ati vuba twasengeye iyo mana ntibikore umva nyine uracitse intege urahungabanye jewe kubijanye n'ivy'amasezerano kubera ntari bwabimenyere cyane kumva imana imbwiye ngo igihugu ikibondo naravyake ndavuga ati mu approach nzoba nasanze bari kwezi kuraheze 2 3 umwaka uyu yagiye mu mwaka wa 2 urabayemo sinigenda ucike nayo nje gusenga aho gusanga umamvuga ati je sindavyemera cyane avugishwa aravangiwe mari imana yavuze nirabesha rero kubagenza kutubwira ngo imana ngo ivuga mu buryo bunye ngo irashaka kuvuga ngo umwaka umwe ku mana gumana imyaka igihumbi ravuga ati none bishoboka gute sinabitahura onye narakunda kunyigisha ijambo ry'Imana agashaka kubinteramo gose ndabyumva ingene bimeze ego mugaje sinigaya ndabyumva ko ishaka kumbwira no munsi ngo yehora umwana akabaciye imyaka 9 imyaka 9 izokwira ro 5 mars 2025 kumva duskaje mu amezi 3 abiri n'iminsi ego sinumva ko ishaka gushika ko Imana ivuze ngo ndaguhaye umwana ashaka gushika imyaka 8 oya sinabitahura muga petit petit nagiye kubitahura nko kuva ku myaka 5 niho natagutahura ati Imana ivuze irashitsa gusa umunsi ugushitsa wayo ntuwumenya ariko rero ntihahigwa abantu barindiranye nayo cyane ndumva ko ari kurindirana n'Imana hari impamvu petit ishatse ko intahi izobaho ugira ngo mico kiringo ko ari izompera umwana cyane ndabitahura rero ubundi vraiment kare nabwo ati irabesha sinabitahura ego reka tubaze umushinga nawe nawe tubwire ntahungabana wagira iyo myaka yose ukabona papa babita papa naka we niho byari byifashe gute nubwo wari uhari ufasha umudamu mukomeza muri wowe wumva umerewe gute ntawe ntagiye wumva nyene biguca intege cyane gatoyi nko kumva ayo majambo bayamubwira aragiye hariya jakararira aratuntuye umutima namwe nubwo mwamufasha mu kumuremesha namwe mwamumeze gute mu mutima bo nivyo hajya umuntu mu mutima kenshi ntumenye ingene yumvira yego burya uri mu bihe nk'ibi kuko isi urabona uwo mwagiriye ubukwe rimwe yego mu gihe nk'ico afise umwana akuze imyaka 8 voilà yego nivyo mu mutima hari gihungabana naho tubwira umuntu yego canke nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugwa neza bwacu bumenywe n'abantu bose yego muga mu mutima kenshi abantu benshi barahungabana urashobora guhungabana mugabo burya iyo wamusoma ijambo ry'Imana ugasenga niryo rituma ugumugarukana ivyizigiro ico rero nico kiguma kitubeshaho iyo umuntu afata umwanya wo gusenga agasoma ijambo ry'Imana nico kiguma kidurosursa mu mpemu yacu tuguma tugira ivyizigiro yego handi ho umuntu avuze ko umuntu atohungabana rimwe naho umuntu yobabesha yego okay turakunze kubona ingo nyinshi zisambuka kubera ico kibazo zigasambuka bamaranye umwaka umwe imyaka 2 gasanga barahungabanye hagati yabo ni rihe jambo tekerera izongo mu mwaka umwe imyaka 2 mwege mukirindiriye hafi imyaka 9 giri kwire mugitegereje ariko ugasanga abantu bo basambuye canke bama munduru nkuko yabitubwiye ati hari wo numva yakubitwa ati wowe mwebwe n'ikirihe jambo mwotekerera
izo zindi ngo zananiwe kwihangana? Bo ikintu ngira mvuge ca mbere, ego ndashima Imana kwanza, ndashima Imana bwa mbere yuko kuva mu myaka 9 tugira dushikemwo nta musi numwe, ico ngira ndagishimira Imana kuri kamera, nta musi numwe twigeze dupfa ico kintu, twigeze dutukana amajambo avuga ati kubera iki, canke nigeze niyumvira kuja kurondera ndondeze nawe sindi mu mutima wese nibaza, kuko igituma noshinga intahe twarigeze kugira periode tutari kumwe y'umwaka urenga, ndi mu gihugu ca Kenya, nibaza ko ico kintu niyo narindi niyo yarari ndabishingira intahe. Rero iyi myaka yose ndashima Imana ko tigeze dutokana ico kintu, dutana kw'imyikomo ntuvyara ntugira iki, ico nico kintu ngira mpanura abantu, kuko ikibazo nk'iki kibaye imbere y'Imana tukigira ubugeni twaravuze ati mu mahigwe no mu marushwa, amahigwe arabaho, twibuke ko benshi rero nico kintu bakunda kwibagira, iyo habaye amarushwa naho none kuba bisezeranye imbere y'Imana uri kurabikurikiza. Rero ico kintu nama ndacibuka kenshi, rero iyo amarushwa ageze irifo ko duhagarara muri ayo marushwa hama tugasenga Imana. Rero ico ngira mpanura ingo zimaze umwaka, zimaze imyaka 2 3 ziri muri bino bihe, nukuri nibasenga Imana ibahe kurema, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ati iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo abantu bamaze kwimuka bakaja muri Kristo Yesu nta ngumba ziba ziriyo, ntibaba ingumba. Hajya na Ana ni Imana yari yazivyenda, rero bisigura iki, yari ifise igihe izo kwihesha agaciro, kandi kenshi ndabaremesha burya iyo Imana itebeje isezerano n'uwo mwana uzogende muri abo bana batevye aba ari abana extraordinaire, ico kintu ndagihamya cane. Rero Imana iyo yatebeje ikintu ibizoguha ikintu dokarita, ikintu ciza kandi kigiye kuzoguha icubahiro. Rero abantu borema bagasiga Imana, kuko Imana nigendera turemesha, n'ubu niyituremesheje. Nukuri jewe nta bwoba ubu mbere ngeze muri imyaka nta no guhungabana, kuko ndizera ntakekeranye ko Imana izoshitsa, kandi aziko nzogaruka no kuri kamera nsubira kuvuga ati ya ntahe nashinga nkaremesha abantu, ubuhungi iki n'ikibondo Imana yaragitanze. Reka twakire Janine nawe tubwire ijambo yotekerera abakenyezi bakwaca mw'ibi bihe. Umva hariho n'abakubitwa, hari ababayeho nabi, hariho mu gihe ari Imana irema bo batarashobora gutahura ico kintu ko ari Imana itanga, atari umwana w'umuntu abikora, ariko ari Imana. Wo batekerera irihe jambo, n'irihe jambo umva batekerera ryo bafasha guca mw'iki gihe? Bo jeje notekera abantu badamu bagenzanje ashobora ko atashika mu nyishu y'iki kintu. Rimwe nagenda araba gusa twarahaye agaciro iki, kuko iyo umuntu mu bisanzwe yubatse yifuza kurondoka, sivyo? Ariko tutabona yuko hari n'ibindi bigeragezo bigenda bacamo mu bantu bitandukanye, ugasanga abantu bafise ikibazo gitandukanye kimwe n'ico wundi n'icingwana n'ikindi. Ariko duhagaze kuri iki wacu je nasanze ikintu cose kiva mu gutekana. Ega n'Imana ikorera mu nduru, Imana ikorera mu mutekano. Rero novuga ati baba amahoro, umushingana wanje turi kumwe yombera temwe mu buzima bw'iwanje, ngira kumwe nuko naronse agakiza, sinigeze nishora nabo umuntu canke ngo shwane bijya abandi badamusanga baca bashwana bagashavura nk'umuntu amugiye nabi. Kujya nabivuze je rero natunzwe no kwinumira ndatekana, ku buryo bujyanya biragora umuntu mbere kenshi byatumye nikumira abantu banzana ko amajambo mbabutekane. Genda tekana mu kibano, urabona batubona twinjira tugiye gusenga, batubona tugiye ku kazi, bakabona turatashe, bakabona tumeze neza, tugenda turatera nk'udutashe, tugenda tuganira, ugasanga ahubwo nibo biruhishije cyane gusumba twebwe, ukavuga ati nabo bantu ko bari amahoro bigenda gute. Byatumye rero jewe ngira amahoro cyane, kuba amahoro avuga ati Imana uzogwira mu gihe ciwawe, kandi uzokora mu mutekano, ntukora muri désordre, uzokora mu mutekano. Reka ntekane no bahanura y'abadamu bagenzanje gutekana, haba mu rugo gushishikara bubaha abagabo n'intwari baratuma turema, kuko umunsi ya mugabo tutari kumwe hafi ngira no gukubitwa kubw'imiryango. Ariko kubw'umugabo aba ari hafi yawe no wicubahiro, niyubahwe natekane,
utume umugabo aguma atekanye mu kumuha icubahiro ko sinobesha uno munsi tuzi no muso ntaco yatubwiye ikibazo dufise nta gihari bisobanura ngo ni ishure ry'Imana turi gucamo bisobanura je mvuga ngo ni witekanire uwo mudamu naba mahoro yiyubakira urugo rw'ameze neza yamanezere umunsi tutazi yasahana yatari kigeze azokwisanga mu nyishu y'Imana nanje ukwezi kukundi nitega inyishu y'Imana ushika nuno munsi ndashaka kuvuga ati cyo muri February nzoba nasamye nama ndavyiteze buri munsi uko amare barindiriye kujya twitega kwese ashaka gutora ishengero niko twiteze nuko dushaka kwishurwa n'umwanya reje no hano abagenzanje abashinga ntahe baha amahoro abadamu babo babafyenisha ahubwo babone ko bakunzwe gusumba bafashanye mu kibazo barimwo bose bafashanye cyane vraiment ari kibazo cy'umuntu umwe ariko ni camye uko burya rige nibanga ry'Imana riyobeye wo kwibaza ngo je no kora iki ariko Imana itashatse naho bari dufate entre umugabo n'umugore ari umugabo avyara umugore atavyara ni n'umugabo yoja kurondera umwana nta muronke kuko nibo benshi bagiye kugira bakarondeza bikanka bikarabira bagarutse mu rugo yasayigeze Imana igace bahezagira mu rugo no gufashanya mu ico kibazo mugarushiriza gukundana n'Imana ikabona ko by'ukuri mu yihimbara yego cyane mu mpera ka micro mushinga naye ndashaka ugira ijambo uhanuye imiryango kenshi imiryango hari igihe ivyivangamwo cyane ikaza igahungabanya urukundo nubwo babiri baba bari kumwe bavyumva kumwe ahubwo gasanga imiryango nayo ikirazihungabanya irihe jambo utekerera imiryango imezuko ngira mvuge icambere na mbere burya imiryango ntiza hatabaye ihungabana mu rugo yego imiryango burya nishobora kuza hatabanye ihungabana ico ngira ndabashingira intahe imiryango kenshi zayo umwe yagiye kwidoga yagiye kwidodombera nk'iwabo ugasanga nk'umufasoni aragiye kwidodombera iwabo canke umupapa aragiye kwidodombera iwabo muri famille peut-être niho haca izege imiryango iciza izanye numva ishaka gutortira nk'umufasoni canke uko vice versa rero ico ngira ntekerere amakouple atararonka umwana nka twebwe nuko boba kantu hajya iyo muhoze twe natwe imiryango ntishobora kuza ngo ihagarare kuko je sinja muhira ngo nidodombe ngo mvuge ngo umugore wanje ngo ntavyana kuko ngiye muhira ndagiye kubaramutsa kandi tuvugana ibindi ivyo bambaje ati Imana ntacirakora turarindiriye na ubutekanye wabona kutekanye mugabo ugiye widodomba nuko bazanye ne bagresa uwo muri kumwe rero je ndatekanye nabono basaba gutekana bakarindirana n'Imana kandi ntibagende baravuga ahubwo niberekana urukundo ruri hagati yabo n'umufasha wabo abantu benshi niho bazotuma y'amajambo ataboneka voilà ayo majambo ntashobora kuronka hamenera nayo mpamvu n'abatura n'ubu ntibaribaza ati imyaka iyo irikiragera tutarumva amakofi tutarumva tuja guhanura rero nivyo biduhiteka kandi bigatuma n'Imana ihabwa icubahiro ego murakoze cyane turabashimiye ku nta yanyu no ku majambo meza mubwiye amakouple tubasaba amakouple akadukurikirana ko ibanga ya vyose ari ugusenga Imana no gufatana amaboko hamwe couple aratubwiye neza umushinga ntati iyo mufatanya amaboko ko atakibasha kubasenya abantu bo hanze babasinya ko mwamanje gusenyuka mwebwe ubwanyu rero tubasaba ko bakomere kandi bategereze Imana bihanganye nkuko namwe mutegereje Imana mwihanganye cyane gose ego murakoze cyane kandi mwakoze kuduha umwanya wanyu hama kwa ko twakiriye abakristo numva menga ntitwovana mudagize isengesho mugira isengesho rigufi musengera izingo zitameze neza kugira nazo Imana igira icikoze haracari ibyizigiro ko ushobora guhindura ibihe ibahe gukundana no gusenyera ku mugozi umwe no kumva ko ikibazo ari ca bose atari c'umuntu umwe isengesho rigufi murakoze urakoze uhoraho Mana ugororotse nyene icubahiro data wa twese ugira neza Mana ya Isaka Mana ya Yakobo Mana ya Abrahamu data ushobora vyose turagushimiye ku mwanya mwiza nk'uyu data wadushoboje kubana n'abandi bene data bariko baratubaza ukuntu dushobora kuba tubayeho turi amahoro dutekanye mu bihe nk'ibi bitoroshe nibihe bigumira benshi muri kino gihe nibihe bizazanira benshi kandi bishoboka yuko ingo nyinshi zishobora gusambuka
kubera ikibazo nk'iki kandi zama zasambutse twama twazumvise abandi bakaburaguzwa yabo mufasoni canke abagabo bagatabwa kubwo kutihanganiranira mugabo nyene icubahiro turagushimiye twebwe aho ugejeje ukora turashima kubw'urukundo wadusutsemwo kuko natwe ntiturabanye inkomezi birushirije abandi mugani kubw'ubuntu bwawe bwatumye tuba dutekanye n'ubu turindiranye nawe none ndongeye gusengera umuntu wese ari mu bihe nk'ibi bitoroshe na cane cane abariko baraburaguzwa mu rugo yaba umufasoni canke yaba n'umupapa yubatse umugore yataye kubwo kudatahurana muri kino kibazo ndakwinginze nyene icubahiro Mana ugorotse wotabura uko ubigenza wogenderera imitima y'umuntu wese yamaze kuba ku rugo muga akarusenya ugenda usubire wungizo ngo usubire uzunge kandi uzunge ko niwe wunga urugo ntihagira umuntu n'umwe muri abo babiri yo kwiyumvira kuja kurondera ahandi kuko isezerano riba riraho nyene urakoze kuvyumvise nyene icubahiro tubisenze tuvyezeye mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe kandi yanesheje urakoze kuvyumvise tubizera mu izina rya Yesu Kristo amen. Murakoze cyane turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye Kiyago TV show turabashimiye cyane tunabasaba kugira subscribe na share commentaire